mwiriwe cyangwa mwaramutse umwe wese mvanye n'ahatumbereye ndabahaye ikaze kuri uno munsi muri kino kiganiro gishasha tugiye gusanga namwe nkaba nitwa Apollinaire Nikampaye. Uno munsi tukaba tugiye kurabira hamwe ibintu bishika bitanu bikomeye bizokwereka yuko abagenzi bawe ufise atari abagenzi b'ukuri. Tugiye kurabira hamwe ni gute nomenya nimba tugenda n'abagenzi koko cyangwa arabampenda ari hypocrisie ibintu nk'ivyo. Rero nashatse ko dusangira dufashanye wowe muri abantu mugendana umenye uti koko baba tugendana n'abagenzi cyangwa se abagenzi. Aba n'abahiganira kuri uno munsi kuri ino sheni yanje ndazi ko muzakungukira byinshi, muza kumenya by'ukuri ko abo mugendana wewe ko abatugendana ari abagenzi cyangwa atari abagenzi, nimba no bahindura cyangwa no bahindura, ariko ngiye kukwereka ibimenyetso bizokwereka yuko abantu mugendana ari abagenzi b'ukuri cyangwa abagenzi baguhenda. Kaze cyane. Ikintu cyane homesi izokwereka yuko mugendana cyangwa uti umugenzi atari umugenzi ntazigira kurondera utamurondera. No kuvuga ni wewe uzokwambira intambwe, ni wewe uzokwamwandikira message, ni wewe uzomutelefona, ni wewe uzomutumira, ni wewe uzogira bitandukanye, ariko wewe azokwama ahoze barahora. Abo bantu zigirwa bavuga yuko bavugishije mu kiyo bavugishije barakanguka bakwereka yuko muri kumwe, bakwereka amasantima aramutu ibintu nk'ivyo, ariko igihe cyose utazogira intambwe umwandiki cyangwa mu telefone cyangwa ari cumubaza wewe irextero silence uzobumva bazokora batekereje mpaka wewe ubanza ugira intambwe ya mbere uvugishe ukwezi, amezi 2, amezi 3, amezi 5. Abo bantu bazokwama bahoza akaba ari uzokwambira intambwe yo kubavugisha, yo kubatelefona, yo ku ibintu bitandukanye. Bakaba ari bakora tugambe bo baba batekereje ntibigera bagutangura n'umunsi n'umwe uzomenya ko abantu atari abagenzi bawe by'ukuri. Abantu uzomere kugira amakenga umenye yuko batakwitaye, nibazo bakwitaye kuko abantu bakwitaye barakurondera umeze gute, waraye gute, wiwe gute, bishasha gute, bakuvugisha ukabona neza ko abo bantu bagufise ku mutima. Ariko abo bantu rero misiyo zo kwamugira effort yo kwamutangura kubaramutsa, yo kwamutangura kubandikira, yo kwamara wama ari ufata iya mbere kugira muvugane, ari wamusongoroza ikiganiro, uzomenye ko abo bantu kugira amakenga abo saba abagenzi by'ukuri. Iyo sini niyo ya mbere, ico ni ikimenyetso ca mbere gishobora kwereka yuko n'abagenzi b'ukuri cyangwa se abagenzi b'ukuri. Ikindi ca kabiri uzorabira ko abufise ari abagenzi cyangwa atari abagenzi bawe bazokritika, bazokuvuga nabi, bazokuvuga utari. Igihe muri kumwe bazofeza samura ko muri kumwe nyene ko ari abagenzi, bazokuvuga nabi baba muri kumwe, ariko kutumva begeye imbere gatoyi bazovuga ibindi. Uwo muntu rero akuvuga nabi utaha, akakuvuga amakosa ya akakuvuga uku, ariko nta munsi n'umegera kubara nimba ko kariko sufisi, nta munsi n'umegera kubara ati aha bazoramuhindure urakora amakosa, ibintu si byiza ntibereye, ariko akazofata umwanya wo kubirangira abandi bantu akuvuga nabi, ariko mwahura akakuyangisha neza, akakwereka ko byose bimeze neza. C'est de l'hypocrisie. Uwo si umugenzi w'ukuri, naho bokuvuga nabi akavyumva yovuga ati yoheza akaza akavuga ati narumvise bakuvuga uku, urazora muhindure, sinzi ko vyoba ari vyo canke nimba yarasanzwe abibona akakuvunira akagoho gahinduka. Mugabo umugenzi azogirira kuri wewe akuvugana mu bandi bantu, ntabushigikiye, ntavuze ati oya nimugezaho. Uwo muntu akuvuga nabi, uwo muntu ajejwe kugucafuza mu bantu, uzomenye neza yuko uwo muntu atari umugenzi, kuko umugenzi w'ukuri azogushigikira, ikintu kitameze neza azovuga ati ikintu ntikiryoshe
kikubereye ntabwo gihindure umere uko niho vyoba ari vyiza umugeni azokuvuga nabi mu bantu ariko mwaba kumwe agaceceka aha kuvuga neza aha gutera amashuri ntarakubara yuko ari amadefu ufise wose umugenzi wawe. Ikindi ca gatatu uzomenya neza ko abantu vy'ukuri mugendana kuko ibintu birakomeye wowe uzokwama baza gufise abagenzi usanga mu bagenzi bose ufise nta mugenzi n'umwe arimo ugasanga n'abantu muzinanye ce sont des connaissances nta ntuzenye nta bagenzi barimo vy'ukuri ubwo twokwita umugenzi. Umuntu wa gatatu ushobora ku isinya ya gatatu ushobora kumenyera koko abo mugendana aha ni kuvuga mugendana kuko mutagira gasa abagenzi bawe kuko twese turafise abagenzi twiyumvira mu bagenzi ariko tugendera muri rusange tugasanga nta bagenzi dufise. Isinya ya gatatu izokwereka neza ko umuntu atari mugenzi w'ukuri ntazo gushikira mu bihe bigoye ushobora guca mu bihe vy'ivyaha ushobora kubura abantu ushobora kurwaza ushobora kurwara ushobora kugira ingorane iyo ariyo yose ituma wumva ubuzima bwawe buhungabanye ariko waraba bagenzi bose ufise ico gihe nta kintu muzobona ukazora mugendana bamwe musangira bamwe mugiranigara bamwe mufitaniye amakontakti bamwe muganira ukazora muri ico gihe igihe kigoye ibihe vy'umubabaro urimo ibihe vy'agahinda ibihe muri rusange bitameze neza ku buzima bwawe ku muryango wawe abo bantu ntuzobabone nta mesaje ntibaza kukuraba ntibakuganiriza ico gihe bari muri silence umenga sibo bari umenga ntavyo bamenye abo bantu uzomenya ko atari abagenzi ukaba uzi yuko ushika mu bihe nk'ivyo canke uzi neza yuko ibihe nk'ivyo bishobora kubako ariko ukaraba abagenzi mugendana ugasanga ntabubona muri ivyo bintu ntibagushigikiye ntibakugarukirako ntibakuremesha uzomenye neza yuko abo bantu si abagenzi bawe bibaye ngombwa bahindure urondera abandi bagenzi abo nabo bahebe kuko nta kintu kireke bakumarira. Umugenzi atazogushigikira mu bihe bibabaje umugenzi atazokuba hafi mu bihe bigoye mu bihe vy'amakuba mu bihe wumva ko umenya isi yawe hasi ariko ukaraba abagenzi bose ufise ukaganuma kuraba canke ukarabwa n'abavuzi ngo ufise abagenzi 10 ugasanga ni babiri abo babiri bari abagenzi abo bandi basigaye naho baheba ntakizohomba kuko umugenzi atakuraba mu bihe bigoye atakuremesha mu bihe bibabaje uwo ntaba mugenzi. Ico kintu iyo sini irakwereka neza yuko vy'ukuri abo bantu mugendana abo bantu ufise abo bantu bita abagenzi ko ari abagenzi nuko atari abagenzi naho kuraba neza. Ikindi kintu ca kane sini ya kane ikimenyetso kigira kane gishobora kwereka neza yuko abo mugendana atari abagenzi nta ntege bazogutera abagenzi batagutera intege ushobora kuba ufise project kanaka ukayikora ukayitangura barabizi kuri kurayikora ariko ntibazigera bakora n'umunsi n'umwe ati kuraje bazokubara ati bandanya nta imbere ni heza shiramo inguvu nubwo vyokugora bakubarire bati ntuhebe ntuhagarike bandanya abo si abagenzi biwawe naho kuraba abo bagenzi iyo sine nakubari ico kimenyetso ukazosanga bafise ibimenyetso nk'ivyo abo si abagenzi b'ukuri n'abagenzi baguhenda kuko umugenzi arabwirwa no kotera imbere aho byaba uri kurabikora akabona hari ico yogufasha aragushigikira iyo ufise project kanaka akabona kikugoye ariko ugasanga arafise ukundi yoshobora gutuma igenda neza aragushigikira akavuga ati tumbera muri ino nzira kora gutya abandi bakora uku nawe gira uku ariko ubandanije isuku umugenzi atazogushigikira wagira project kanaka bagahora ukibaza ngo ntavyo baba babizi ariko kenshi baba bari kugireshe hama baronka ukuntu bashobora gukritika ntibaza ngo baba babizi bari silence ariko barabizi bararindiriye vyavanze canke vyanke baronka ico bavuga nivyanka niho uzomenya ko bari babizi ubundi uri kurakora ikintu ukabona nta ntibaza bavuga ntibakuremesha ntibagutera intege nkavuga bati bandanya sabara bizoza kumiza muri iyo nzira nyene ongera kwibikosora komereza ngaha abo bantu si abagenzi biwawe abantu bizotangura project kanaka ugasanga baragiye barigira mwigara ryabo bakabitera inkuru ngo urazi munaka ngo ariko agira ibi n'ibi ku mpamvu yabikoze nabi ngo ntibizopasa ngo ntabwo babikora nabi ngo ntabikora mu nkanaka yari yabikoze uku ngo ivyo ngo ntibimeze neza wewe nta nakimwe banakora mugabo wewe afise inguvu
kwerekana yuko ivyo kurakora nta nguvu birimo bizohora gushika ku kintu muhuye akubarira ati narabonye ko kurakora iki afuza asanga batabizi atanica biziko ariko yaja mwigara ry'abandi bantu bahuye akavuga ati nakari muri ibi mugabo ntibimeze neza ntabikora neza no kuvuga impfu zabo zose akagerageza kuziminimiza kuzigira nke kwerekana ko zizoshikako kugira nyine bibaye ngombwa aguca intege unabihebe iyo sinye izokwereka neza ko abo mugendana ari abagenzi b'ukuri cyangwa abagenzi bawe icanye bishobora kwereka neza yuko abo mugendana abo wita abagenzi ko ari abagenzi b'ukuri nuko atari abagenzi b'ukuri ntibazogukeza niwateye intambwe kanaka ntazokubara ati felicitation twarumvise ko habaye ibintu n'ibi cyane narabonye ko habaye ibintu n'ibi narabonye amafoto urahana nabona ko ari ntabwo wateye wararose certificate ahantu wararose diploma ahantu wararose akazi ahantu waragize ntibazogufelicita na rimwe bazohora umugenzi atazogufelicita udatera intambwe kanaka avuga ati ndagukenje intambwe ni nziza bandanya utari izindi ntambwe abagenzi uzobona bahora bakama ntubibaza ngo byose baba babizi neza umenye ko abo wita abagenzi bajya kugendana intambwe yose ugira ari nziza cyane usubira inyuma barabimenya rero umugenzi uzotera intambwe kanaka ntavuga ati felicitation ntaco bitwaye kubivuga ntavuga ati turanezerewe intambwe yawe yaryoheye agukeze ubone ko yifatanyije nawe uwo munezero uyo muntu uzomeneza ko iyo sinye irakwereka neza ko umuntu atari umugenzi wawe umugenzi azoguma ahoze igihe uteye imbere iyo sinye izokwereka neza ko atari umugenzi kuko aba abizi gusa nyene ntabaryohewe no kwatera imbere iyo ntambwe niyo muryohewe ashashima guhora kuko kuvuga ngo felicitation umenga muri we yoba abaye ikintu gikomeye kandi ntabaryohewe n'iyo ntambwe agashashima guhora akifata ko atabizi kugira ngo rero uzomubare uti erega mperuka ngo ibi aca atangara atewe mugabo ababizi rero umugenzi atagukeza atavuga felicitation monami atavuga ati bandanya ndagushikiye ndagukenje iyo sinye izokwereka neza ko uwo muntu atari umugenzi ayo n'amasinye y'ibimenyetso bitanu yagiye kubabwira bishobora kwereka neza yuko abo mugendana ari abagenzi b'ukuri cyangwa atari abagenzi b'ukuri nahawe kuraba mu bagenzi ufise umenye uti mbega uwo tugendana hero no munsi nyene ucumvira video hero no munsi nyene ugire list wandike n'amazina yawe wita abagenzi bawe urabe neza mbega naka muri aya masinya atanu arayakwije cyane ntayakwije ntutumwanya ugumane n'abantu bafise ivyo bimenyetso bitanu ntaco bazogushikana keretse ko bazogucinege vyonyene nahawe ho kuraba mbega abagenzi ufise bameze uko canke bameze uko barafise ivyo bimenyetso canke ntavyo bafise bafise ivyo bimenyetso bahebe bondere bashasha kandi barahari bazoboneka ureke kwizigitirira ku bantu ataco bagufasha atari gutuma gukwega ibirenge ugasubira inyuma ndabashimiye cyane kuba mwabanye nanje ntimureke kugira sabone kuri ino shene birafasha biratera intege ntaco bitwaye ni ku buntu mugire like na partage ndazi ko hari benshi baba bakeneye kumva bino vyumviro kumva ano majambo kuko nivyo tubaye mw'isi tutagira umuntu aduhanura tubaye mw'isi tutagira umuntu adufasha gutera intambwe kanaka niko bimeze ariko nafashe ingingo yo kubafasha yo dufashanye duhana ivyumviro dusange mu misa turahindura ikintu dusange tugeze kuri intambwe aho twari twisiho tukiri ndabashimiye cyane murakoze tuzosubira